Okay, yes, reka tubaramutse tubifuriza kugira amahoro amagara meza n'amafaranga. Tubaye ikaze cyane kuri Agaciro Media. Ku ishure ry'ubuzima, mu kigana ishuri ry'ubuzima aho wigira ugakarisha ivyiyumviro mu buryo bwo kurondera iterambere, tubakarihiriza n'ubundi ubwenge, duciye ku ntaye z'abantu, duciye ku ma opportunity by'abantu bariko rabazanira n'ibindi byinshi. Mu vyiyumviro ndema butunzi rero twari duti twoshigikira ugwaruka nabo bamwe bakaronka ka depart si byinshi, depart kumure ahariho hose urashobora kuhahera. Twimbire kugwaruka rero guga muri kaminuza, duti bujye haje mu mafaranga miliyoni niyo ba depart akabafasha gushinga ikirenge kimwe mu buzima busanzwe, ikindi mu bumenyi bw'amashuri. Tugiye kuyaga na Monsieur Fabrice niyo vyizigiro. Ego Imana niyo vyizigiro cyane gose. Uri umukristo byanyabyo? Ndi umukristo wo muri Catholique. Aha. Ego Fabrice, oui, uri umunyeshuri kumbure muri kaminuza. Niki cyagushituye wumvise yuko twashizeho udufaranga dukeya, udufaranga miliyoni, none we wumvise aragataye kugufasha gutangura ivyo ushaka gukora? Ego murakoze cyane. Nkuko eje kubivuga niga muri kaminuza mu gisata cy'ubutunzi. Mu gisata cy'ubutunzi tuvuze ubutunzi no kugera ibintu utuntu dukeya, ni ressources ziri haha. Rero jewe ncumva iri higanwa ryuko uzotsinda azotsindira umuliyoni, hamaze gukora ibikorwa by'iterambere bingana n'uwo muliyoni. Je nk'umu economiste navyumvise neza kuko nivyo ndiko ndaharanira. Ncumva iryo higanwa numvise ati tuzokore uzotsinda azotsindira umuliyoni. Mvuga ati nanje reka niyumvire rero nk'umu economiste, kaniyumvire nk'umu economiste umugambi no kuyumvira ushaka gutwara umuliyoni canke uje musi w'umuliyoni. Ariko gato guciye mu ijambo, kesha wa economiste miyumvira ibintu macro economy nyene binini cyane. None guca wumva utudukeya wumvise ko mutaye kuri wewe kweli? Asha aba economiste ntitwiyumvira macro economy gusa na micro economy, gestion iyo kugera ama ressources ari individuelle y'umuntu. Micro economy. Rero je ncumva uwo mugambi nk'umunyeshuri ga mu gisata cy'ubutunzi sinabaye nciyumvira ivyo muri macro economy, niyumvira ivyo muri micro economy. Rero ncumva uwo mugambi, nari yumvira umugambi no shaka gukora nk'uwo miliyoni cyasanga imigambi ruzuye. Nahisemo kwiyumvira umugambi wo gufasha abantu basanzwe bafise ama idea y'imigambi, kubafasha kuyishira mu ngiro ibe projet bashaka gufinansa, projet ushobora gushira umubare dofu akayifinansa, projet ushobora kupresenta muri page bakavuga ati ni projet ni sawa safi sana, projet ushaka kujana muri bije bavata aho ni sawa. Niwo mugambi niyumviriye umugambi wo gufasha abantu bafise ivyiyumviro mu kumonta ama business plan, no kubafasha kwiyumvira imigambi yotuma bashobora kwiteza imbere. Nk'ubu nk'akaronda ashaka kuba niyumvira ufise umugambi nko korora, nkiyumvira ati umugambi wo korora inkoko, umugambi ndumva ko wokunda, ariko ikibazo agira akacemba none no herahe no jahe vyogenda gute present iki. Jewe rero je naje nka solution, naje nka solution heureusement kari vyo nize kandi nanje nabikunze kuva kera, kuva nciga mwirise je namye ndi umuntu nkunda cyane ikintu bita entrepreneurship. Ko narabona ati bije page eski hari ahantu nzoshikaho gute muri pinide, imigambi no ijana gute nogira gute. Vyatumye shobora kwiga, ndagira amarosheshe, ndaparticipa mu maformation, ndaparticipa no mu competition yigize kabiri. Yambira agashimwe n'agatahanye. Okay, agatahanye kwe uvyizigire ko niri ari gwawe? Nabona kari kwanje. Okay, nico kimwe no ngaha naka naki wanje. Ego. Okay, ariko ku bintu kwibaza uri muri kaminuza, ati nofasha abantu gutunganya imigambi yabo. Hantu ivyo bingira bisanzwe n'ingabire muri wewe, none bayamwigana bose ivyo barabishoboye? Mu bisanzwe ni sinovuga ngo ni impano, ni ya vision y'umuntu. Je nk'ubu kugira niyumvire kuba no kurikirana ivyo bintu, ni kubera yuko je namanye ivyiyumviro byo kwiyumvira imigambi. Keshi cyane ndakunda gukurikirana
ujya mugabo Mark Zuckerberg yashizeho Facebook uhereye muri historique yiwe ukaza kugera hageze kuri rya entreprise Meta urahakura icigwa je niho nahereye aho nari nkiri mw'irise ndiko ndiyumva SK ama project bayamonta gute business plan bozigira gute SK mobile dofu bezwe yiwe niki kugira ashobe gufinansa SK gufinansa gute umukonvenka gute ivyo rero nivyo nagiye ndiyumvira niga Zishi narahevye ndanarihira amaformation kugira ngo utoyefo ntabona neza ndadutore naciye ngirirwa n'amahirwe cankora stage muri ADB muri service ya appui ya assistance aux investisseurs abatahana hanyene vyaciye bifasha cyane kugira ngo ushobore kuduza nivo yiwanje muri yo domaine. Wow. None wewe nivyo uri muri kaminuza kandi muri ico gisata cy'ubutunzi. Uravuze kufasha abo hari ikindi kintu wahora ukora cyangwa wari umaze gukora kikinjiza amafaranga uri kwishuri? Murakoze cyane. Jewe kwishura ha muri kaminuza y'u Burundi kuko urabona yuko umunyeshure wo muri kaminuza y'u Burundi hanini abafatiriwe. Ariko gufatirwa si motive. Il faut que dukora twifanye kwishuri wo koresha umwanya ungana gute? Kwishuri ndatonda saa 2 tugataha 12 tukongera tukagaruka 14 tugataha nka 17 canke 18 muga inyuma y'uwo mwanya bandi mu marusherishe ndabese abo hanze babayeho gute babayeho gute ugiye kubiraba umwetizya kwa marusherishe twe tugira mu marusherishe tugira niho havayo ibi byose. Yego ariko nayimbaje nti hari ikintu umaze gukora kimaze kwinjiza amafaranga? Murakoze cyane. Ico maze gukora kinyinjiza amafaranga kuva mvuye muri stage muri ADB naragiye ndonka abantu bafise bagomba gukreya ama entreprise ndetse n'abamaze kuyikreya cyane cyane abagomba kuyakreya twarakoranye kanini cyane mu kubafasha mu kubatahuza ibintu bimwe kuko ushaka ufise iduka bati ndabona yuko no yikora cyane ndafise mutahe kuko ikibazo gikunda guhura n'abantu bafise imigambi canke bafise imitara ushaka kugira imitahe ariko akabona ko atakintu kimwe yakoresha ugasanga rero nundi afise ide muri make w'amafaranga yashaka kuco b'umukene w'imigambi. Yes. Behaje burya imitahe n'imigambi kuba abantu babayeho ko babayeho bakinyiki muri ivyo bibiri uko abantu babayeho uravye mbo benshi babayeho mu mikoro mato abandi barakenye ni dufate ko n'abakene b'imitahe cyane n'abakene b'imigambi. Hariho ubwa mbere abo usanga bafise imigambi ariko ugasanga bakenye imitahe nabo usanga bafise imitahe babuze imigambi abo rero n'aba investisseurs kuko ushaka kuba ufise umugambi nawe yifitiye umutahe ukagenda ukamubwira ati mugabo Jeff umugambi umeze ukuntu nzokora uku nzinjiza uku bizogenda uku étude de marché narayikoze imeze uku ndabona ko bizokunda ndabona wanashaka n'umugambi wanje uri harimo innovation eske ntiwoshobora ku finance iyi project hama nkazokunguka uku nawe ukunguka uku rero mu gihe mukoranye uko kuko twe muri economy batubwira yuko hariho abakeneye imitahe n'abayifise abo bantu babiri rero bahuye iterambere ca turikorako. Ikibazo ni barahurira hehe baramenyana gute mu kugira bahure je fise umugambi nje ntegereza kurondera wundi afise umutahe hama mu kumurondera naho njana ibintu bigaragara ibintu bimeze neza biboneka nka mukonvenka ni nkuko twoba duhuriye ku isoko je ndumudandaza hama hakaza umukiriya kugira ngo urire ivyo najanye ku isoko nuko ndamukonvenka nkamwereka reyereme yuko ibidandaza vy'iwanje biri do quality rero n'umu investisseur nuko nyene kugira ngo umugambi wawe ufinance nuko umwereka reyerema umugambi wawe yuko ukunda icuje kuzana nyambara umugambi bari basanzwe bamaze gukora ahandi mu karere abo twokwita abakonkira erekana ka innovation uzanye akabijya uzanye kugira ngo uwo mugambi wawe ntuzohava ukora oriye yo kunguka aho gutera uhomba. Okay muvuze mwebwe rero je nka Fabrice umugambi wanje n'ugufasha abanyavyiyumviro bijanye na business cyangwa b'imigambi ngira ngo nivyo birakeneye umutahe ivyo birakeneye umutahe uyu kubera iki nk'ubu wavuze ati je ndakeneye kuja guhiganwa muri iryo higanwa uwo miliyoni ndawutahukana byo gufasha iki mu gukora ico gikorwa. Murakoze cyane uwo mugambi wanje urakeneye umutahe nico gituma nawuzanye ngaho kugira ngo
ako kariyori ndagatahana kuko ko ivyo kazofasha muri communication. Ubu turi muri monde iri kirevoliwa cyane mu aho usanga jewe kugira duvugane na wewe hari gihe sanga ndiko ndakoresha telefone cyangwa ko tukora inama arinye iki nyamba ufise ikibazo ukaburi hanze nanje ndi mu Burundi nyamba uri hanze nanje nkaba ndi mu Burundi ntivyosaba kurinda gufata indege urinde kuza oya wewe urajarinye nanje nkajarinye tukavugana uwo mugambi wanje ukeneye umutahe kubera yuko nko kwerabura business plan umuntu yampaye iyo novugani iyo soko yo kumurabura business plan ni document toroshe cyane gose uko kuyerabura si ikintu nerabura mu minsi 3 mu minsi 4 indwi imwe kuko ni ikintu nerabura nkasubiramwo neza nkasoma nkaraba heyerema ko harimo ama motivation nkasubiramwo nkasoma nkaraba neza yuko iyo business plan yanditse neza nisunza ni byinshi na etape 5 hariho turayi presentation du projet di promoteur hariho étude de marché hariho étude technique de mise en œuvre du projet hariho étude financier hariho étude économique muri étude économique rero niho tuza kubonera regerema yuko projet yawe uri seriye kuko tuzakura abayiski projet yawe hari ikizofasha mu gihugu hari ikizofasha muri communauté est-ce hariho ico twita les objectifs de développement durable za PNID buryo ugiye gukora project harimo ngaho uba wihenze kuko iyo project nta muntu umwe yoyifinansa kuko ntaci bihagazeko cyangwa uri kurakora project ugasanga project yawe mu byo uri kurakora nta hantu na hamwe biri muri PND iyi politique nationale de développement y'u Burundi aho ntaco uri kurakora kuko iyo project yawe egome irashobora gukunda mugariko itegezwa kuba iri arinye muri zo politique no muri zo objective de développement durable za PNID rero jewe nkuko ariko rakimbaza ati imitahe nzokoresha no hari imitahe kenewe reka ndagusomera nukuvuga umugambi wanje amafaranga jewe nzokenera amafaranga ya communication kugira dukomunikane n'abantu bafise imigambi birashaka kuntwara amafaranga atari make ko communication nabuke yaraduze nzokenera frais de transport erega hariho aba bafise imigambi bisaba kubasanga aho bari kugira ngo muganire mwicare muganire hama nzokenera amafaranga ya impression de document izo document business plan bizontwa hariho n'andi mafaranga ya formation professionnelle ndi umunyeshure muri kaminuza y'u Burundi sinova ati ndafise ubumenyi buhagije ariko hajya plus wiga plus ugenda urabona ibigezweho plus ugira amarusherishe plus ubona ivyo abandi bagezeko rero na formation professionnelle jewe azontwara amafaranga kugira ngo uwo mugambi bashobore kuja mu ngiro ndashaka kugira formation no munsi ngize formation no munsi ngagira ko nongeyeko egare yuko ubuzoze jazo sanga hariko innovation ayandi nayo ni amafond de fonctionnement nubwo nzobikora je nyene naje birakwiye ko foroma abandi dukorana kuko je muri objectif ziwanje fise ndafise objectif yo gucreer cabinet de consultance muri planification et gestion des projets ayandi mafaranga nzokenera hayo usanga hari dusharije tuza ku ruhande ayo no tugatishize mu ma imprévu ayo rero niyo mafaranga jewe nzokenera ibisigaye navyo ni nuko jewe iyo ntuze yo cabinet yiwanje nzoba créer izofasha abantu benshi muri page barahamagara ngo zana imigambi hacu usanga ntabagiye kudepoza muri kaminuza y'u Burundi ashobora kuba ari abanyeshuri bafise imigambi ariko ntibabona iyo baca ikibazo ni kikiri ikibazo ahantu kiri ni kugira umugambi ntumenye ati no cahe no kora gute eske muri page badepoza yiki fise entreprise eske kugira ngo nze kwiyaregistra muri ADB bisaba iki umuntu afise entreprise eske kugira ngo nyamba mbona ngomba nongere ko uwundi mugambi kanaka eske no ushikiriza uwo mugambi no formaliza gute kugira umu investisseur ndawumushire ashire mizo noti kugira ngo mbandanye nkora ivyo nivyo bibazo rero bihari mu bantu babajene bafise amaide y'imigambi murakoze ego voilà uti rero uwo miliyoni ni bawuguhe uje gufasha none wewe turumva abazoguha aho kazi ngo bandikire iyo migambi witegure neza baje kwirondeza amafaranga ndavyumva wewe uzunguka none impact social na iri donc abantu bazunguka iki kubera kuri byo
murakoze cyane. Je iyo projet yiwanje ni projet socio-economique. Reka mbanze sigura aka kantu gatoya. Burya ama projet ari ubwoko bubiri. Hariho projet économique na projet de développement. Rero projet économique ni projet yunguka n'ingoga, ni projet ushiramo imitahe ikagenera ama revenu byoroshe. Ariko projet de développement ni za projet ego urunguka muga ariko si ibintu biri direct. Ubu nk'akarorero ngize projet yo kubaka ibarabara, ubona nzokunguka ryari kiretse natsindiye isoko muri leta. Rero iyi projet yiwanje ngarutse gato ku iyi projet yiwanje ni projet socio-economique irimo byose. Ni projet économique kubera yuko ivyo nzokora abazonzanira amayide kugira ngo nabafashe guformaliza projet abo nzobungukako. Ariko je sinzobaca amahera menshi. Abazoza baje gukoresha ama business plan abo nzobungukako. Ariko mu iyo projet yiwanje abo nzofasha nabo bazoza gukireye ibintu bizoza gukontribua au développement du pays. Nzonatanga n'amaformation. Abantu benshi bakunze kuvuga ati iyo umuntu ariko aravuga ngo nzo ukajambo nzo umenga ibintu bitazoba ni ivyifuzo atawe ko bizokogwa womenga ni ivyifuzo. Ico ndiko ndakivuga uko kubera yuko ubu abona na formation cyane na ntuze ama instruction ntibari beshi. Ndafise groupe y'abanyeshuri dukorana. Abanyeshuri iyo groupe nije nayikreye muri yo bit nyene kugira ngo umunyeshure ntava guma yiyumvira ngo diplome ni sawa unubumenyi ni sawa ariko pratique gute. Je rero iyo projet yiwanje niyumviye kwishiraho kugira ngo fashe umunyeshuri afise umugambi naze ahubwo je mbona ko n'abanyeshuri ahubwo boza bakanyegera nkababwira gratuitement. Nimba ndabibona vraiment kuko umunyeshuri umufashije uterere igihugu. Kuko iyo umufashije nawe akaza kugira iyo projet aru igihugu kirunguka nawe nyine akunguka. Ya idea yiwe ariko nawe ugacangukira yewe nyine kumufasha jewe umukozi kiriko reka nk'umu economiste nyene tuvuze gukora igikorwa nuko mbona mwente. Hari gihe no mufasha hama nawe akazokoresha abona forum. Nanje none babona forum simba n'abaforum navuze ku banyeshuri kubera ko abanyeshuri urabona yuko burya imitahe ntibari kirenga. Gusa ubuzananye hanze ubundi mujene azananye hanze warariha. Ariko n'abanyeshuri ndayivuze uko ati iyo aba byokunda womenga no hava ndabafasha gratuitement. Gusa miyo groupe jefise abanyeshuri ndafasha gratuitement abeshi bariko barakora. Abeshi bariko barakora je nk'abo twiganye mu mwaka wa kabiri muri baccalauréat. Abeshi ubageze kure bariko barakora. Abo nabo twagiye tubana hamwe tugira ante bariko barakora. Nico bituma mvuga ati bugiye idea yiwanje iyi projet yiwanje yabori na réalisable. Iri réalisable kuko mvuze yuko nzobafasha mu kubagira ama business plan mu kubafasha guformaliza ku ayo ma idea yabo. Umuntu afise idea akumva yuko iyo idea yoshobora kuva mu mugambi. Numva ko ari projet réalisable. Bivuze kandi ivyo n'ubuhoro bikora. Manda bikora. Byumvikana none hamwe wotsindira kumure uyu miliyoni. Ugaca kumurengira ngo uvyagura ariko vyokunda uri kwishuri ukaguma byose bikurikirana cyane gose. Erega ivyo jewe nzokora biri muri carrière yiwanje. Ndiko pratique ivyo nize kandi mu marosherishe mu marosherishe nkora nivyo birajamwo bisigura ngo iki kukwandikira business plan ntibimbuza umwanya wo kwiga. Hari ikurumba ndiko ndafasha kugira ndayitahure do plus ninjira en profondeur. Kandi ibi bintu byo gukora ama business plan mu byo nize birimo. Nico gituma rero jewe aha kwishure gukora iyo projet nta kintu na kimwe byontwara kuko nubundi narisanzwe ndabikorera bamwe nk'abanyegereye bakankontakta nabibakorera. Hariho nk'umuntu aba afise projet akavuga ati je simbona iyo byoja ati ngo ndakwereka ukuntu bigenda umugambi wawe ntuhavutakara mu vyumviro gusa ahubwo ugende muri pratique ukontribue. Ego birakunda cyane gose. Nuko rero utabantu nibagushigikire ino video yawe
kumbure irutiza abandi nimba koko abantu uko bavyumva cyangwa wotsindira umuriyoni wafashe benshi gushira imigambi mu ngiro donc niba bigaragaze tubirabe mu commentaire biyabonishe video yawe bayishikane kuri bayihe nabandi bazoba baguha amahirwe. Ego murakoze cyane je abariko barankurikirana no basaba d'abord kugira subscribe ba sharing iyi video bongere bagira ama commentaire hama nanje ico no basaba nk'umu jeune entrepreneur agiye gukora uwo mugambi wo gufasha abandi bajene kugira ngo batere intambwe imigambi yabo ikogwe ico no basaba nuko uwo muntu afise umugambi wese nanyegere je ndahari ndi disponible ariko abusaba jene gusa hariho nabanga n'abavyeyi bacu iyo migambi bayifise mvuza abajene kuko burya abajene ugiye kuraba bariyumvira abajene bariyumvira je ntamye niyumvira gato urabona abana tukiri batoya usanga umwana ariko arakora nk'imodoka ugasanga ariko akora mu nsinga urabibona bya bintu je hajya ndi nk'umuvyeyi no mubya ati bandanya ahubwo mufashe ijya ni ide irabijya ide ntitakare kuko niwa mufashe ijya ide yo gukora umuduga mu nsinga ukamufasha ukamujana mu iyo domaine neza die ntazoba akora umuduga ucami barabara nico gituma cyane mpagaze ku bajene ndetse n'abandi wanashaka n'aba diaspora bafise imigambi bafise ivyiyumviro canke bafise imitahe nibazane dukore duteze imbere Burundi bwacu abajene bafise amayide batabona imigambi zana aba diaspora mufise imigambi mufise imitahe mutabona imigambi reka tubahuze nuko gwaruka mu finance igihugu gitera imbere yego murakoze cyane rero jewe ndizeye yuko uwo mugambi wanje uzagutsindira uwo muri yo ndawutahana ndawutahana uzocufasha no mu bindi okay reka nk'agaciro media katukwipfurize amahirwe utsinde ivyo mwifuza bije mu ngiro yego nuko bonne chance merci beaucoup murakoze cyane agaciro media kuba mushoboye mwashoboye kuorganiza iyi competition ni competition novugira primordial ku bajene nkaje urumva yuko naje yari impano yari yinyegeje ego no basaba yuko na bientôt moshana no kuorganiza n'indi competition abajene barahari bafise imigambi cyane gose ego murakoze cyane rero abayiko badukurikirana vraiment icyumviro canje nico nabo shobora kunyongerera kibindi byiyumviro mashaka gushira muri commentaire mukatubwira ati Fabrice wewe uwo mugambi wa ufise mbona wo kongera kibi kuko nugufashanya ego murakoze cyane kwa mwadutumiye muri kiganiro ndabashimiye cyane naho ubutaha namwe mwafashe umwanya mudukurikira gisangiza abandi yaboneshe mutere ivyumviro nimba koko uyu mugambi muwumva muzaba mu amahirwe yo gutsinda naho ubutaha bye bye.